twarabemereye yuko agaseke BTV kazobana kabakurikiranira amakuru y'ugwaruka cane cane duciye kwa Dr Majambere Jean Claude kuvyo mu biganiro twagize mu misi heze atwereka neza ko kuja mu bintu bitandukanye by'inkino canke yababwiye ko ari kuvuza ingoma, yababwiye ko imiziki ko atakintu kimwe kidafite akamaro yari yabitubwiye mu misi heze. Ndamusaba ko twasa kumurondera kandi azotuganirira. None uyu munsi tuganira kuki? N'umunsi tuganira ku bintu bibiri, no kuvyerekeye kwiruka. Mbega kwiruka ari byo byita sport birafise akamaro. Mbega umupira w'amaguru urafise akamaro mu gwaruka. Ibi byose rero Dr Jean Claude aza kwibaganirira. Nkuko namanda bivuga burya ikiyago ni ciza kuko baririmbye ngo kitishe kirakiza. Mugabo jewe nibwira ko ikiyago ku vy'ukuri gikiza mu ruhande runini. Bijanye rero n'inkino ngira ngo nohera ku kwidondora. Yego cyane. Ndi umuganga nkuko babivuze, nitwa Majambere Jean Claude, abatari bake baranzi bantazira Ndudi canke Ndudi team. Mu by'inkino rero banzi cyane nk'umuganga w'umugwi wa Aigle Noir the Fighters wo mu ntara ya Makamba, ndetse kandi nk'uwatanguje ikinyamakuru kivuga ibijanye n'inkino satsport.bi. Ni ikinyamakuru gitanga ama statistique y'inkino no gupromotinga, donc kumenyekanisha inkino muri rusangi aha mu gihugu iwacu. Nsanzwe rero novuga ndo umwe mu bakurikirana cyane inkino, ndetse naranabaye umumenyesha makuru w'inkino igihe kitari gito kuri radio televiziyo Rema FM. Abatari bakene bazi ko ariho batanguye kumenyera mu vy'inkino, uretse ko nigeze no kukina igihe gitoyi. N'ubu ndacagahenda nyene mugabo ko kurondera ubuzima bwiza. Ubumaro novuga bubiri nyamukuru, burya inkino ziradufasha kugira amagara meza. Ico ni cyambere. Ngira ngo ntihagira bibaza ko ndabivuze kubera ndi umuganga, ariko niko kuri. Inkino ziradufasha kugira amagara meza, zidufasha kwikingira ingwara zimwe nk'ingwara ziva ku buvyibuhe, ingwara zijanye n'umuvuduko w'amaraso, ziradukingira ingwara zitandukanye. Uretse ko hari n'abashobora kugira ingwara zishobora kuvugwa n'ivyo twita ama exercice physique, navyo dushira muri cadre y'inkino. Ariko kandi inkino zirafasha abantu gutera imbere. Isi tugezemwo no munsi, inkino zirashobora gutunga umuntu, zikamutungira n'umuryango, zikamuteza imbere wewe n'umuryango wiwe, ariko kandi zikanateza imbere igihugu. Aho rero ngira ngo turabibona aho bikomeye cyane ni mu nkino z'umupira w'amaguru, ndetse twovuga no muri atletisme, gusiduka, kwiruka. Urabona ko bikomeye cyane, ndetse no muri basketball, mu nkino z'umupira w'amaboko na volleyball nahone biri yubu birakomeye kuko hasigaye hasohoka abakinyi benshi. Nko mu nkino z'umupira w'amaguru uno munsi hariho abakinyi batari bake, hariho ndetse n'abamaze gukukuruka ariko bagitunzwe n'amahera binjije igihe bakina. Hari abakinyi benshi bagiye baronsa akaryo ko kuja gukina ku migabane itandukanye, haba muri Afrika, ku migabane ya Buraya, b'abarundi barashobora kuronka ubuzima bumeze neza. Ndetse hari n'abagikina n'abaheruka kubiheba, ariko usanga twovuga muri rusangi batunzwe n'inkino. Kandi ugasanga n'abakinyi bo mu ntara zitandukanye, ntibiraba ngo nuko uri w'ibujumbura canke uru wa ruguru. Aho ngira ngo baraza abakinyi benshi nka Saido Ntibazonkiza ari mu bamenyekanye cyane, bashoboye gukina kure hashoboka, nko mu gihugu c'Ubufaransa mu cicaro ca mbere. Aha twovuga nk'uno musore Yusuf Nyange Ndayishimiye yavuye mu mugwi wa Aigle Noir aja gukina muri Turki. Uno munsi abayeho neza. Inkino z'umupira w'amaguru nizo zimutungiye n'umuryango, ndetse ni n'iterambere ku gihugu. Hariho n'abandi benshi bakina mu Rwanda, bakina muri Tanzania, bakina mu bindi bihugu, aho nyine usanga baronka agashahara kameze neza gashobora kubatunga kakabatungira n'umuryango. Kuvuga rero ko inkino muri rusangi zirateza imbere ukina, ndetse zigateza imbere n'igihugu kuko ziratanga n'akazi. Uno munsi hari abakinyi bahembwa hiwacu mu cicaro ca mbere mu nkino z'umupira w'amaguru. Abakinyi bose nka bose barahembwa,
hariho abamenyereza b'iyo migwi barahembwa, hariho abajejwe ibyo kumenyekanisha amakuru mw'iyo migwi, harimo na twebwe abaganga b'imigwi turahembwa. Nka jewe ndahembwa mu mugwi wa Aigle Noir. Urumva ko kandi birantungiye n'umuryango. Urumva ko inkino zidufitiye akamaro kanini, anaco gituma twahamagarira urwaruka kwijukira inkino, bakijukira inkino kuko zirashobora kubateza imbere. Ariko nkuko nabivuze no mu kiganiro giheruka, babikore bakine bongera biga, kuko nubwo tuvuga ko ziteza imbere si bose bikundira. Ntibisigura ko ugiye wese mwizo nkino aba afise ayo mahigwe. Ni ukuvuga rero warize mu nkino vyanse uraja mu bindi, ugaheza ukaja mu bindi ufise mwingabirano kugira ngo ushobore kubaho witunga utunge n'umuryango wawe. Ndetse aho rero twovugana cyane cyane dutera kama bigeme. Ugiye kuraba muri rusanga bigeme ntibijukira inkino ku rugero rumwe n'abasore n'abahungu. Ariko nibaza ko nabo bobona ko igihe tugezemwo kitabakumira, ahubwo ntibahave bikumira. Bareke kwikumira canke ntibazohave bikumira, baje mu nkino. Kuno munsi hari abo zitunze. Hariho umukobwa avuka ngaha mu Nyakabiga, bamutazira giti akina basketball. Uno munsi ariko araba rurangiranwa ku isi. Hariho umwigeme yitwa Sada Nahimana avaho mu Buyenzi akina tennis. Ni rurangiranwa ku isi, asigaye ahiganwa n'ibihangange byo ku mugabane wa Buraya akabatsinda. Francine Niyonsaba wewe ntitwona muvuga mu izina uko asigaye asinya amasezerano hamwe n'ibihangange ku isi nka ba Cristiano Ronaldo, agasinya amasezerano mu mashirahamwe akomeye nka Nike. Umva ko ageze ku rugero ruteye ubwoba. Nibibere rero akarorero abandi bigeme kugira ngo nabo bijukira inkino, bareke kwikumira. Ntibavuge ngo abakobwa ntibokina inkino z'umupira w'amaguru. Uno munsi turafise abakobwa bakina mu bindi bihugu kandi bawutanguriye nga. Turafise uwitwa Asha akina mu gihugu ca Tanzania mu mugwi wa Simba Queens. Hariho n'abantu wundi mwigeme aheruka kuva muri Fofira agenda gukina mu gihugu ca Nigeria. Hari n'abandi bagiye gukina mu bindi bihugu. Hariho abakobwa bakina basket, abitwa ba Magnifique bava mu ntara ya Ngozi bakina muri Kenya. Nibyo bibatunze, bibatungiye n'imiryango. Nibumve rero abigeme nabo ko batokwikumira, zaba inkino z'umupira w'amaguru, zaba inkino z'umupira w'amaboko, yaba volleyball, yaba atletisme. Hariho n'uyu mwigeme avuka mu ntara ya Kayanza w'umucycliste aheruka kuronka agashimwe. Nawe ariko araba rurangiranwa ku isi. Turafise uyu mwigeme yitwa Ornera akina boxe. Ni rurangiranwa nawe asigaje mu mahiganwa mpuzamakungu. Yari no ndetse no mu bari bagiye muri aya majeux olympique aheruka. Nabigeme rero ntibikumire, nibumve ko bashobora kuja mu nkino izarizo zose. Ari karate bajeyo, inkino izarizo zose zirabafasha kugira n'ubuzima bwiza washaka, zikabarinda ingwara zinaziriya. Ariko kandi birashobora kubatunga, bikabatungira n'ababo. N'abavyeyi rero ntihagire ababuza abana. Hari abavyeyi nk'akarorero no guha ukuri kuravugwa. Hariho abavyeyi usanga batemerera abana babo kuja kwiruka muri atletisme canke muri football, ukaza wumva ngo wogira imore, ngo ntiwogira ibisusu vyiza. Ivyo rero nivyo dukwiye kurengera. Hageze aho tubirengera, umwana icakunda kandi ashoboye, ahubwo abavyeyi bamufashe bamuherekeze kugira ngo agikore gishobore kumuteza imbere, congere giteza imbere umuryango wiwe ndetse n'igihugu muri rusange. Uno munsi Uburundi buramenyekana cyane, ibendera ry'igihugu rirahungabana mu makungu kubera izo nkino, kubera abo bakinyi b'abarundi bakora vyiza mu bihugu barimo. Nibaza ko rero n'abavyeyi bo vyumva bagaherekeza abana, ntibabakumire canke ngo bababuze, bababera intambamyi zo gushobora kwitangira inkino. Nibabareke babaherekeze, ariko kandi umuvyeyi ni nk'umuhanuzi n'umurezi, bame bariko barabereka inzira bo bikoramwo kugira ngo babikore neza. Nibaza ko ari navyo benshi bishobora kubashikana kwiterambere, bagashika kuco no kwita réussite. Ego. Mbega umwana akiri mu ishure, tufate akiri nko muri secondaire canke wanashaka na université, arashobora kubifatikanya akagira ibintu by'inkino amemta n'ishuri? Arabifatikanya cyane. Yego cyane. Notanga akarorero ku mukinyi w'umupira w'amaguru yitwa Chancel Ndaye. Ubakina mu gihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
yarahejeje universite yize ngaho kuri Rimyeri yize akina ari umukinnyi ubwo akina muri Lydia Ridic yarakina ngaha kandi akabibangikanya no kwiga ntibyamubujije yaramaze kaminuza uno munsi turafise umudokiteri yitwa Vyamungu Raoul ni umwe mu bakinnyi b'umupira w'amaguru bazwi cyane hano mu gihugu cacu akina mu mugwa wa Messager Ngozi n'umuganga no kuvuga ko yize medicine akina nizo nkino z'umupira w'amaguru kandi ntibyamubujije kugira réussite uno munsi numukinnyi ahembwa n'umugwa wa Messager Ngozi nivyo bimutungiye n'umuryango apare yo kuvura urumva ko urashobora kubikora wiga hariho ubona umwigeme natanze kwa karorero giti yarize ndetse akija hanze yakinira kaminuza yigako abakina nka basket bose usanga ari abanyeshuri barabibangikanya gukina no kwiga kandi ntibibabuza kubikora neza ishuri nukumenya gusa kwipanga ishuri ukariha umwanya waryo na za nkino ukaziha umwanya waryo nk'akarorero ndetse ni n'ikintu noshima cyane sinshimye kubera ari yondi ariko nuko kuvyikora ari igikorwa citeka muri Fondation Pax Burundi ariyo ifise umugwi wa Aigle Noir murabona ko bariko baragira encadrement y'abana mu nkino z'umupira w'amaguru baregeranije abana bose bari imyaka iri munsi ya 15 bari hamwe bariko bariga inkino z'umupira w'amaguru ariko kandi bakurikirana n'ivyigwa ku ishuri urumva ko ico ni ikintu ciza ndetse n'abandi babishoboye bo bikora ariko bakabafasha kubatunganya urumva ko igikorwa bariko barabafasha kwiga bongera biga no gukina umupira w'amaguru kuko gukina umupira w'amaguru no munsi n'ishuri uravyiga ukabimenya hari abarimu aribo bita ba entraîneur bavyigiye bafise ubwo bushobozi bwo gushobora kuvyigisha abandi babakurikirana ariko hakaba hariho n'abandi bakurikirana nk'abo bana bo muri Academy ya Aigle Noir kubijanye n'ishuri kandi abanyeshuri bayobewe baca babirukana ivyo rero urumva biraheza bigatera intege wa mwana akumva ko azokina yongere yige kuko ya ndoto yiwe yo kuzoba umukinyi rurangiranwa arumva ko atazoyishikako atize kuko atize akayoberwa mu ishuri baca bamwirukana aca yiga akongera agakina urumva rero ntivyo bintambamye n'abavyeyi ntibobuza abana gukina kubera ishuri ahubwo bo bafasha kwitunganya bakabereka umwanya baha ishuri n'umwanya baha za nkino uko je ndemeza ko inkino zirafasha abana kwirorasha mu mutwe kuruhuka ni nka pause araruhuka agahindura ivyiyumviro hama akagaruka kiga vyigwa neza akaja kwishura agakora ikibazo hama inyuma akaja gukina n'abana rero tubabwira nti inkino ntizibabuze kwiga nibige bongere bakine kimwe bagiha umwanya wacu nivyo bizobafasha gutera imbere mwumvise kuvyekeye inkino mwumvise ko atera intege abana ati nyabuna ni muje mu nkino zitandukanye murabe ko ingene mwoduza ubuzima murabe ingene mwo buzima bwo kwiyongera mureke kurera amaboko mureke kuguma muhira kuko nta mwuga udakiza nakaye kagohe kandi imbere ko duhera hizo n'iganiro bobabarira jewe akagohe hanini noga abavyeyi kuko turamaze kumva abavyeyi bamwe babuza abana kuja muri ibi canke biriya cyane kuja mu nkino ngo kubera ko zirabasamaza ku ishuri nibabafashe kwitunganya kandi banabashigikire umuvyeyi nagurira igodi umwana namugurira impuzu za sport amufasha amwereke ko amuteye intege mugabo kandi abiherekezanye n'ijambo ry'uko umwana adategerezwa gusamara ku ishuri namurihira ayo mahera ya bisi nkaho ngaha mu gisagara ca Bujumbura kugira ashobore kuja kuri entraînement kandi umwana ivyo bizomutera intege kubona ko ashigikiwe n'abavyeyi akumva na cakindi abavyeyi bamubwira ati ntusamazwe no gukina gusa kina ariko n'ishuri uriho umwanya umuvyeyi azotavuye ku kazi azi ko umwana yagiye muri entraînement kandi umwana arabimushiramwo igiti kigorogwa kikiri gito umwana urabimushiramwo discipline umuhaye arayikurikiza akaja gukina hama avuyeyo akabaza ko mama papa baza gutaha basanga ariko arakora DAD ariko arasubiramwo ivyigwa kugira ngo ategure ama interrogation canke ibibazo afise ejo abavyeyi rero ntibarya umutima abana ahubwo nibabaherekeza kuko mu byo twita ama étape psychologique hari igihe umwana umubuza ikintu akunda ahubwo ugasanga urishe gose na vya bindi wari kurashaka ko akurikirana vyonyene kuko umwana arashobora kuba akunda inkino ku rugero rw'uko umubujije gukina biza kumutera ikibazo
no mu ishuri akaza kumara umwanya wose ariko ashavuriye umubyeyi yiyumvira nawe umubyeyi yiyumvira igituma amubuza gukina ugasanga rero biramubujije kwiga cyo gituma ntera kama abavyeyi nibaherekeza abana babaherekeze babereke umurongo babereke ingene bashobora gukina no kwiga kimwe kimwe bakagiha umwanya wacu hama leta nayo nidufashe ishigikira inkino mu mashuri baronse ubumenyi abigisha b'inkino bongere baronse inyigisho n'ibikoresho abanyeshuri biga mu mashuri kuko niho hantu burya abana baronka umwanya ukwiye wo gukorera siporo mu bisanzwe niho bahera niba baronse ibikoresho amashirahamwe nayo ashigikire aba bariko baragira utwigoro kuko nabo biraheza bikabafasha kugira visibility kumenyekanisha ibikorwa byabo kuko uno munsi nkino zifise umwanya munini cyane mu itangazamakuru kuko ibiganiro byinshi uzuraba uno munsi ibiganiro by'inkino bisigaye bikurikiranwa cyane ku rugero rusumba ibindi biganiro byose n'iby'umuziki burya inkino ubu zisigaye zikurikiranwa cyane gusumba n'umuziki amashirahamwe nashigikire kuko nayo n'inyungu zizoyagarukako byongere binafashe wagwaruka gushobora gutera imbere ikindi rero gikomeye je novuga n'ubutumwa noha aba bariko baragira amankadrema y'abajene babigisha ivy'inkino haba mu kwinonora imitsi icyo botahura nuko umukinyi wese kuva kuri bajya abana hano nafise ama equipe y'abana badashikana imyaka 12 nibumve ko umukinyi wese yaba uw'inkino za football basketball atletisme uko aba ari karakora inkino mu kirundi ndavuze ingene ndakivuga mugabo aba ari expose yo gushobora kubabara canke gukomereka nibumve rero ko abaganga bafise uruhara runini mu iterambere ry'inkino na cyane cyane mu gukurikirana abo bakinyi baba bariko barakina kuko nta mukinyi azoja gukina yababaye canke yagize imvune ni vyiza rero ko abo bose batunganya ibijanye no gukurikirana abakinyi canke kwigisha inkino bavyumve ku vy'ukuri ko bikenewe kuva ku ntango kuva ku bana bato ndetse n'amashirahamwe mpuzamakungu bakukira arabivuga akanabitegekanya ko ama equipe yose ya football basket izo zose bategerezwa kuba bafise umuganga bakurikirana kugira ngo yiteho ubuzima bwabo imvune canke ibikondoka bagira nibihave bibabera intambamyi yo kuzoshika kuri za ndoto zabo kujya barondera aba entraîneur aribo ba coach babigisha nibumve ko badashobora gusiga inyuma umuganga wo gukurikirana babakinyi kuko uno munsi nuko hari urugero tutarashikako mu buvuzi bwa hani wacu ariko aho hazozira ubutungane mu bijanye n'ubuganga bo hava basanga bariko baragwa mu makosha kuko nk'umukinyi agiriye ikibazo ku kibuga ubundi wewe umukoresha kina muri equipe yiwawe vyobazwa wewe nukuvuga ko rero bavyumve n'ukuri nakamo tubateye ntidusigara inyuma y'ibindi bihugu nibavyumve ko abaganga bafise uruhara rudasanzwe mu nteguro z'abakinyi n'imigwi kuko mwama muvyo nko muri basketball na football nta higanwa mushobora kujamwo babakire mudafise umuganga mu mahiganwa mpuzamakungu nukuvuga equipe ya basketball igiye bategeka ko mugenda mujanye n'umuhagarikizi mukagenda mujanye n'umuganga wa equipe kugira ngo aze gukurikirana ubuzima bw'abakinyi nuko rero nako kamoje nohereza ko nibaza ko biri mu vyofasha kugira ngo gwagwaruka rufise indoto yo kuzotezwa imbere n'inkino rushobore kubishikako rutera imbere kandi urugwaruka ruteye imbere igihugu kiba giteye imbere muri rusange mwumvise ko inkino ari akamaro kanini cyane atera kamugwaruka kugira ngo bijukire inkino kuko niwo mushinge w'iterambere mu gwaruka eka n'abavyeyi nabo nyene bahereze inguvu abana babo kugira ngo baje mu izo nkino tuzosubira ndakurondere kandi nkuko wari warabinyemereye n'ubu nkundira ubinyemerere zose tworane kandi tuganira ku byeki by'Rwanda yego nta kibazo na kimwe kuri tuzobita turashimiye cyane rero yego murakoze